jewe nitwa Bizimana Felicien ruka mu ntara Muyinga komene Muyinga zone Munagano mutumba ni Gatovu n'agacimbiri ni Gatovu. Jewe hamwe n'ivyo nagize ikibazo cy'ubugwayi ngwara ukuguru kwafashe itariki 10 z'ukwezi kwa 12 kuranyicarira ndahagirwa n'abaganga maze kubashikira bakoresha ko bashoboye barancisha ku radio ndabansange gufa ntirashikirwa ntirabungwa bacanjana muri boroke barankora gumaho barampishinge ibinini hateba gukira hagaruka abadogiteri tiwewe aho hantu hamaze igihe kingana gute ndababwira baraharaba ukuntu hameze tishwi haratebye gukira no kugusubiza muri boroke tuje gukora n'ubundi tugukure ko urukoba rwo kuhapfuka kugira ngo hakire n'ingoga bibanza ko ntera ikibazo nyimbira ko ngiye kugira ibikomere bibiri barandemeshite nta na kimwe cya kabiri kizokira n'ingoga kizotangaho naragiye bafata kunda barakura ku rukoba bararemura hahandi kwitako amaze indwi zitatu urukoba rurabora bararukurako casigara igikomere gusa ndabandanya komiti gushikana ubu hageraho rero warageze huko mbona ari mitende batangura kumbwira ati ubu ni mitende twokurungika ukaja twogucura ukaja kwivuriza kwivuriro rikwegereye na muri fise barambaza arababwira utaraheza umaze igihe kingana gute hano nukuvuga ndahamaze amezi 3 ko kuva mweze tariki 10 z'ukwa 12 cenda haza mengo 10 zingahe nukuvuga amezi 3 ni nkuko aruzuye mbo ifishi ya mbere ndayiriha ko makeya ko naciye no mu muryango bagurisha utwo mfise mazandi hamwe 240 yose na hamwe no kuvuga ubu ndimo ndishuzwa ayasigaye 210 rero mubazi gusomana nakwereka n'intoza kandi bampaye hano ndagafise ayo ndimo ndishuzwa ubu muri 210 n'amajana 630 sawa niyo niyo ndimo ndishuzwa none rero usaba iki insaba ku buryo ho biboneka nk'umugira neza cankerete mba cyo yofasha yo ntera kutwo kayasigaye kayandihira nukuri yo bikoze umuntu yo seruka ko ndihira ari leta cyangwa bagira neza umuntu biseruka icyo gikoko kinkorera yo bakoze cyane. Okay urakoresha limikashi yego tanga nimero yawe 69 hanyuma 68 hanyuma 65 iya nyuma ni 69 kunzi wa Iwacu Top TV bwa mbere tubaje tubasaba utarakora subscribe abanza gende kuri Iwacu Top TV akore subscribe hama ngira ngo murumvise ikibazo cy'uyu muntu agwarenga amaze amezi 3 aravuga yuko fagitire bamuciye adashoboye kuyiriha rero muri bwa rukundo umuntu yumva afise umutima w'ikigongwe ashobora kumufasha ngira ngo nimero ya limikashi yamaze kuyitanga hano ngira ngo mwayibonye rero kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo uguranye umworo abafashije Imana rero ndizera neza yuko muri kino gihugu cacu hari abagira neza abeshi bafasha abantu kandi nizera neza yuko ubutumwa bwamaze gushikira abantu beshi rero wumvise kano kamo kuno Bizimana Felicien urashobora kumufata mu mugongo ugashobora kumurihira ayo mahera asigaye samahera menshi cyane n'ibihumbi 200 birenga ko gatoyi umva ko amahera make aravuga yuko utwe twose yagurishije kandi aravuga yuko ari ntaho nikora atako ameze ukaba uvyumvise ukaba wumva wakozwe ku mutima urashobora kugira ico uterereye Imana ikazobiguharurako nko kugororoka reka tubashimire cyane twiteze yuko mu misi mike tuzobona abantu bivoronta bagashobora kumurira ino facture reka tubashimire cyane twongere tubabwire tuti mugiraho mubahwe yari Iwacu Top TV twari muri hôpital y'Imuyinga jewe na Jean Paul Dunia Le Monde kuri kamera yari MC Mango naho utaha